Yesu nashimwe, Yesu nahabwa icubahiro. Nongeye kugirirwa ubuntu n'Imana muri kano kanya kugira ngo twongere kuyaga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. None rero amahoro y'Imana abane namwe mwese aho muherereye uyu mwanya. Turagira ngo tugaruke ku ntumbero y'ubutumwa bwiza duherutse gusangira ivuga ngo kwitandukanya n'ayandi madini. Uyu munsi nongeye kubazanira intumbero ivuga ngo kwitandukanya n'ayandi mahanga. Igihe nasozera kijya cigisho nahise mpabwa inosije yuko ubukurikira nzoca ndabazanira vyimbitse intumbero y'ijambo ry'Imana ivuga ngo kwitandukanya n'ayandi mahanga. Uhoraho kuva kera mu ntumbero yiwe guhera na mbere hose Abisirayeli yagiye ibabuza kwifatanya n'ayandi mahanga, ibabwira yuko bagomba kuba ukwabo nyene. Mwene data, wewe watoranijwe kuba uwo mw'ishengero, ntabwo watoranijwe kuba uwo mw'idini. Nico gituma ugomba kwitandukanya n'ayandi madini. Imana ishimwe cane. None rero uyu munsi nkuzaniye irindi jambo ry'Imana rifise intumbero ivuga ngo kwitandukanya n'ayandi mahanga. Guhera na kera hose, guhera n'ubwa mbere hose, Uhoraho igihe yatoranya Abisirayeli yagiye ababwira kwivangura no kwitandukanya n'ayandi mahanga. None rero intumbero y'Uhoraho iracari yayindi ntirahinduka. Nico gituma nuno munsi intumbero yo kwitandukanya n'ayandi mahanga bigomba kuguma vyigishwa. Mwene data, ugiye kuzokumva ubutumwa bugenda bukubwira kwitandukanya, kuba inyegu, kuba icibare c'Imana, ukumva yuko washizwe ahawe honyene. Mu Gifaransa bavyita ngo mise à part, gutoranywa, kurobanurwa. Umuntu yarobanujwe amavuta aba yatoranirijwe ibango ry'igikorwa runaka. Hariho abatoranywa bakarobanuzwa amavuta kugira ngo babe abami, canke abe umuvugishwa, canke abe umuherezi. Aho hari mu isezerano rya kera, aho wavugishwa n'Imana bamurobanuza amavuta, umwami bakamurobanuza amavuta, umuherezi bakamurobanuza amavuta. Hanyuma rero mu isezerano risha uwarobanujwe amavuta ni umukristo, kubera yuko uwo twizera, uwo dukurikira yabaye akarorero kacu ni Kristo Yesu Umunyanazareti. Yarobanuwe maze agasukwa ko mpwemu yera akamuza kakabushungwe, agaca atangura kugenda agirira abantu neza, akiza abagwaye, azura abapfuye, asenda abadayimoni. Ivyo byose Yesu yagenda abikora, yongera harira ivyaha abantu mu buryo bwose, inzego zitandukanye. Yesu ashimwe cane. Uyu munsi rero nkuzaniye intumbero y'ijambo ry'Imana rivuga ngo kwitandukanya n'ayandi mahanga. Ndagira ngo duce dusenga hanyuma twinjire muri ico cigisho. Yesu abahezagire cane. Dusenga Imana. Data wo mwijuru, ndagushimiye cane ko wongeye kungirira neza uyu mwanya, ukaba umpaye kugira ngo dusangire n'abera iri jambo ryawe ryera. Mwami, uhe umwe wese kwitandukanya n'ayandi mahanga, maze yakire inzira imwe gusa yonyene rudende izomushikana muri paradiso y'Imana. Urakoze, ndabigushimiye, ndabikengurutse. Ubishimigwe, mbisenze nizeye kandi nshima mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe cane. Kwitandukanya n'ayandi mahanga, ndagira ngo dusome amajambo y'Imana. Umuntu w'Imana yitwa Nehemiya yakoreshejwe n'Imana agavangura igihe bari bavuye mu kinyago muri Babuloni bagarutse muri Isirayeli. Nehemiya ababwira ko bagomba kwitandukanya n'ayandi mahanga. Mwene data, ubutumwa si bushasha, ntabwo ari bwo bwa mbere kandi si bwo bwa nyuma. Ugiye kuzohora wumva aya majambo, kandi Bibiliya irakubwira neza aya majambo. Turaza gusoma amajambo menshi atandukanye aho Uhoraho yihanije ababwira ko bagomba kwivangura bakitandukanya n'ayandi mahanga. Imana ishimwe cane. None rero reka dusome mu gitabo ca Nehemiya igihimba c'13. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku wa 3. Intumbero y'ijambo ry'Imana riravuga ngo bitandukanya n'ayandi mahanga. Imana ishimwe cane. Haleluya. Dusome mu izina rya Yesu. Kuri uwo munsi
abantu basomerwa igitabo ca Mose basanga nta mwamoni canke umunyamowabu yemererwa gushika mu ikoraniro ry'Imana gushitsa ibihe byose, kuko batasanganije Abisirayeli umutsima n'amazi, kandi kuko bahereye Balamu ngo abavume. Mugabo Imana yacu yahinduye uwo muvumo ucika umugisha. Nuko Abisirayeli bamaze kumva ivyo vyagezwe, baca bitandukanya n'ikivange c'abanyamahanga bose bari muri bo. Yesu nashimwe, haleluya. Ngo bace bitandukanya n'ikivange c'amahanga yarari muri Isirayeli. Iyumvire nawe ari wewe uri umwisirayeli ukaza uhungutse uvuye mu kindi gihugu, muri Babuloni n'ahandi henshi, wasanga washika muri ico gihugu, aho ushitse uhungutse ugasanga itongo ryawe riba mu yundi muntu, ugasanga itongo ryawe riba mu wundi muntu, ugasanga ishamvu yawe iba mu wundi muntu, kandi yarahagerereye ndetse yarahubatse kandi yarahakoreye ibyo ashatse byose. Muri ico gihe mwene data we byufata mu gute? Abantu bahungutse bahora ari impunzi, iyo mushitse mu gihugu mwasanze bimeze gute? Mbega umuntu umusanze yaraguteye, mbega ntabwo wumva n'igishirani, ntabwo wumva yuko aba kubujije aho urima, aba kubujije aho wubaka, ubwo hungukanya abana, nawe urahungutse uje usanga abandi barahafashe, none ubwo wumva unezerewe? Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo rero twihe ako karorero, kumbure birashoboka ukaba wo muharira, ukaba wo muhebera, ukaba wo vyihanganira, canke kumbure guverinema ikaguha handi bakabatatura. Ariko hano Uhoraho yaravuze ngo mu Bisirayeli ntihaze hagire uwivanga ngo yifatanye n'ayandi mahanga. Nta mbabazi, nta kigongwe muri ico gihe. Iyo Uhoraho uhinduye iryo tegeko, waba uhinduye icagezwe c'Uhoraho. Nico catumye rero uyu muntu w'Imana yitwa Nehemiya yaciye asoma ano majambo ngo kuri uwo munsi abantu barasomerwa igitabo ca Mose, basanga nta mwamoni canke umunyamowabu yemererwa gushika mu ikoraniro ry'Imana gushitsa ibihe byose, gushitsa ibihe byose. Umwamoni n'umunyamowabu ngo kubera ko batasanganiye Abisirayeli igihe bava mu Egiputa ngo babasanganize umutsima canke amazi ngo babaramire, kugira ngo babe babwire bati mpore muri ku rugendo, nta na kimwe babamariye. Muri ico gihe rero Uhoraho aravuga ati ntimuze mubemerere, ntimuze mubahe ikibanza, ntimuze mubane nabo, ntimuze mwigere mubemerera fini kugeza ibihe byose. Ngo kuko batasangije Abisirayeli ngo babasanganize umutsima n'amazi igihe bari ku rugendo bariko berekeza mu gihugu c'isezerano. Imana ishimwe cyane, haleluya. Uyu munsi ndagira ngo twihe ako karorero kabaye mu isezerano rya kera. Mu isezerano rya kera, mbega mu isezerano rishaho bimeze gute? Mu isezerano risha uyu munsi Bibiliya ibivuga gute? Bibiliya ivuga iki? Iyo tubona amajambo y'Imana aboneka mu Bikorinto ba mbere, hari ijambo ry'Imana ritubwira ngo ntimukifatanye n'abatizera. Imana ishimwe cyane. Paulo ababuza kwifatanya n'ayandi mahanga, ababuza kwifatanya n'abatizera. Erega aya mahanga uno munsi ntabwo ari ukuvuga ngo igihugu ngo bagitandukanye n'ikindi gihugu, ngo ntibabe bakisumiranira, ntibabe bakigenderanira, ntibabe bagihahariranira, ntibabe bakigenderanira imipaka ngo bayugare. Ntabwo ari ico bivuze. Si ukuvuga yuko uwo muri Malawi atoza muri Tanzania, si ukuvuga yuko uwo muri Kenya atoza muri Tanzania, canke uwo muri Tanzania atoja i Bugande, canke uwo muri Kongo atoja mu Rwanda, canke uwo mu Rwanda atoza mu Burundi, canke umunyamerika atoza muri Canada, canke umunyekanada ngo aje muri Amerika. Ntabwo ari bene ivyo, kuko ivyo bifise uko bikorwa, ivyo si vyo Imana yashatse kuvuga. Ariko hano ndagira ngo mbwire ngo ico Imana yashatse kuvuga, yashatse kuvuga abantu badasangije imyizerere. Haleluya. Uno munsi ndagira ngo turabire hamwe iri jambo, abantu badasangije imyizerere.
nihanga gusumvya amahanga tuzi tubona ari mw'isi. Umuntu atizera, ijambo ry'Imana atubwira ngo ntimukifatanye nawe. Wo mukunda, wo mufasha, wo musengera, wo muramira. Ndetse n'ijambo ry'Imana avuga ngo mukunde abansi banyu. Wo mukunda, wo mugirira neza, ariko icitonderwa ntimugafatanye nabo. Ntimugafatanye nabo amasengesho, Imana ishimwe cyane. Ntimugafatanye nabo ibikorwa by'Imana. Ntimugafatanye nabo ku ngaburo yera. Ntimugafatanye nabo kumanyagura umutsima. Ntimugafatanye nabo gusenga kiretse yemeye gupfukama yihana, kiretse abanje kwatura, kiretse abanze kwihana, abanje kwemera, kiretse abanje gupfukama akemanga yuko yemeye kwizera. Imana ishimwe cyane. Ntimugafatanye nawe. Ndagira ngo mbasobanurire impamvu iri jambo ry'Imana ribonekana no mu isezerano risha ngo ababuza kwifatanya n'abatizera. Pawulo ababuza kwifatanya n'abatizera. Turasoma Abikorinto ba kabiri igihimba ca 6 umurongo wa 14. Ababuza kwifatanya n'abatizera. Ucuraba hambavu yawe haruhande yawe utizera, mbega muri kumwe, mbega murafatanije, mbega bimeze gute, uno munsi mufatanije gute? Umurongo wa 14 wavuze ngo ntimwifatanye n'abatizera kandi ataco musangiye. Ntimwifatanye n'abatizera kandi ataco musangiye. Ntaco musangiye, ntaho muhuriye. Imana ishimwe cyane. Uwizera n'ubutizera ntaco mupfana. Hano rino jambo riravuga ngo ntimwifatanye n'abatizera kandi ataco musangiye. Ukugororoka n'ukugabitanya bifatana bite? Ukugororoka n'ukugabitanya ubwo koko karashize ingani byose bigende gutyo nyene. Mubifatanye, mufatanye ukugororoka, mufatanye n'ukugabitanya, mubifatanye koko. Uwizera n'uwutizera rwose mubafatanye, mwishire hamwe. Iki kibazo uwo ari we wese nagitekereze ngo canke umuco n'umwiza bifatana bite? Mbega umwiza wo muzitanya n'umuco wo kumashoka mubona vyigera bihura? Imana yarasobanuye, yaratandukanije ijoro iriha amasaha 12, umurangi uha amasaha 12. None bigenda gute kugira ngo wewe mwene data mu Kristo ushobore gufata izuba urifatanye n'ukwezi, ufatanye umwiza n'umuco ubihuze? Kandi Imana yarabigize separe, yaravyahukanije, yarabitandukanije. Bigenda gute? Iki kibazo mukomeze kucishura, buri muntu wese yibaze ngo kandi Kristo ahuriye hehe na Beliyali? Aha Kristo ahuriye hehe na Beliyali? Mbega uno munsi kubona abantu bafashe Beliyali bakamwunganisha na Kristo, muravyemera? Koko mukwiye kuvyemera? Koko dukomeze tuvyemere, dukomeze tubishigikire? Beliyali ninde? N'amadini asenga ibishushanyo, n'amadini asenga abantu, n'amadini atemeye kwemera Yesu umwami n'umukiza. Abantu bemera abandi bantu, bakemera abandi bantu, bakemera izindi nzira, bakemera andi madini, bakanka kwemera Yesu, bagashira imbere amazina y'abantu, bagashira imbere amazina y'abadayimoni, n'amazina y'ibigirwamana n'ay'ibishushanyo, bakanka kwemera yuko Yesu ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Abo bantu barakoze iby'ubuhemu. Abo bantu barakoze iby'ubuhemu. Mwene data ngo Kristo ahuriye hehe na Beliyali? Beliyali bahuriye hehe na Kristo? Bahuriye hehe na Kristo? Musuzume murabe. Amadini y'uno munsi abenshi barahaye ikibanza Beliyali, kandi rirya dini niba ryarahaye ikibanza Beliyali hanyuma nawe ugaca ugenda ukifatanya naryo, ni ukuvuga ngo waravangiwe, waramaze guha ikibanza imana zibiri. Imana zibiri ntizibangikanwa, abami babiri ntibabangikanwa. Nta usaba Imana ngo asabe na mamo, nta usenga abami babiri, kuko yohava yankumwe agakunda uwundi, byose bose bompi bakamugwanirako.
ntibikunda. Imana ntigwanira muzingo. Imana ni Imana ipfuha. Imana ni Imana ipfuha. Imana yaravuze ngo ntukagire izindi mana umbangikanya. Niko Imana yahereye kera ivuga isemerera. Ibi bituma Mose aravyandika, arabivuga, arabitangaza. None nuno munsi ndiko ndagutangariza ano majambo Paulo yavugishijwe n'Imana ngo Kristo ahuriye hehe na Beliyali? Canke uwizera n'ubutizera basangiye iki? Mbega musangiye iki kuwizera yizera ko Yesu yamupfiriye ku musaraba, hanyuma uwatizera nawe akaba atizera yuko Yesu yamupfiriye ku musaraba? Musangiye iki? Muhuriye kuki? Muzohurira hehe? Ico ni kibazo. Muzohurira he? Ni wibaze nawe mwene data. Ngo kandi urusengero rw'Imana ruhuriye hehe? Ngo ruhuza rute n'urw'ibigirwamana? Urusengero rurimwo imizimu, urusengero ruriko amadayimoni, urusengero basenga bahamuriza bagaterekera, ugasanga barimwo barakora nk'ibintu bimeze nko kubandwa. Hanyuma n'urusengero rwakira mpwemu yera, basenga bayobowe na mpwemu yera, bakihanishwa na mpwemu yera. Mpwemu yera akaza akabasanga, akabiyereka, akabavugisha, akababonekera. Imana ishimwe cyane. Akabahishurira, bakumva ibyo abisi batumva, bakavugishwa ibyo abisi batavugishwa, bagahishurirwa, bakerekwa, bagahabwa no kuvuga mu zindi ndimi. Ni gute muhindukira mukaza kwifatanya n'abatizera basenga ibigirwamana? Bihuza bite? Hano ngo Paulo arabuza kwifatanya n'abatizera. Kera twabonye mu isezerano ya kera yuko naho nyine iryo tegeko ryari ririho iryo tegeko rivuga ngo mwitandukanye n'ayandi mahanga. Kubera yuko ari amahanga ngo barabakoreye icaha, Abisirayeli baragwa, Imana irashavura, irabarimbura, itangura kubicamwo, bamwe batezamwo ubumara n'inzoka zikomorana, kubera yuko abanyamuwabo babateze, bakabategesha, babategeye mu nzira bafise inzara, batumira ibigirwamana, ivyo kurya vyaterekerewemwo abadayimoni, bararya baranywa, barangije baja mu byo gusambana, basambana n'Imana y'Ipeyori, baja ku bigirwamana vy'iyo mana y'Ipeyori. Ico kigirwamana c'Ipeyori kirabazimiza, babifashijwemo n'uwavugishwa n'Imana yitwa Balamu. Uno munsi hari abavugishwa n'Imana bakora nka Balamu. Balamu niwe yakoze ayo mabi. Balamu niwe yateze imitego Abisirayeli. Uno munsi hariho Balamu. Uno munsi Balamu arimo arakoresha abantu, arimo arakoresha amadini, ariko arakoresha abantu bakiri mu madini kugira ngo bazimize abantu, babigishe kujya ibyaterekerejwe ibigirwamana. None rero mwene data, ndagira ngo mbabwire ngo kuko twebwe turi urusengero rw'Imana nzima, ngo kuko Imana yavuze iti nzogerera muri bo, nzogendera muri bo, mba Imana yabo, nabo babe abantu banje. Muri abantu b'Imana, turi abantu b'Imana, kandi Imana yaremeye kugerera muri twe. Ariko ni giki catumye mwemera guha ikibanza abadayimoni mukaza guhendwa na Balamu? Balamu yashize ibigirwamana imbere y'Abisirayeli kugira ngo bashakane, kugira ngo bajye ibyaterekerejwe ibigirwamana. Imana idutabare bene data. Nuko uyu Balamu ngo Imana yaramuciriye ku iteka, kuko Imana ntiyasubiye kumwemera, Imana ntiyasubiye kumwakira, kuko uyu Balamu yaciye yaza arakora iby'ubugarariji. Iyo dusoma mu Vyahishuro Yohana igihimba ca 2 umurongo w'14 turahabona amajambo y'ivyo Balamu yakoze. Imana ntivyemera. Hano turi mu isezerano risha. Ari umuntu yibaza ati mu isezerano risha ati nta kibazo, ati ivyo vyihorere, ati kera, ati Imana, ati bijya vyari bya kera, ati ubu turidegembya. Umva, hano turi ni mu isezerano risha. Mu Vyahishuro Yohana igihimba ni ca 2 umurongo wa 14. Ngo ariko mfise ivyo nkugayako bike, kuko iwanyu hafise abakomeza inyigisho za Balamu, yigishije Baraki gushira igitsitaza imbere y'Abisirayeli kugira ngo barye ibyaterekerejwe ibigirwamana bashakane. Balamu arimo aratega imitego, arimo aravuga, avugishwa ibinyoma, arimo arahenda abantu. Balamu arimo arahenda amadini, abahenda ati nimwishire hamwe, nimwiyunge, ababatiza ku mutwe nimwiyunge, n'ababatiza muri Yorodani nimwiyunge, abasenga Bikira Mariya
n'abasenga batagatifu n'abasenga imizimu, nimwiyunge n'abakira mpwemu yera, nimwiyunge abariko barahimbaza iminsi mikuru ya Noheli y'ibigirwamana vya Tamuzi, nimwiyunge n'abatagira iyo minsi mikuru, ati kuko bijya vyose ati bivuga Imana imwe. Iyo mana ntabwo ari imwe namba, kirazira. Iyo mana ntabwo ari imwe. Imana yacu dusenga ni Imana ipfuha, ni Imana ihora ibigabitanyo vy'abase ikageza kurungana ugira gatatu ndetse no kugira ugira kane. Uko niko Imana yari yaravuze. Nuno munsi rimwe rabigarukako ngo hariko ndafise ico nkugayako, ndafise ivyo nkugayako bike, ngo kuko iwanyu hafise abakomeza inyigisho za Baramu. Iwanyu muri ayo madini, muri ayo magurupe murafise abakomeza inyigisho za Baramu, bavuga bati nta kibazo. Bati nta kibazo, reka gutinya, ati nta kibazo, ati ivyo ntuvyumvirize, ati ivyo ntubitega amatwi, ati nta kibazo, ntaco bitwaye. Ariko mwene data ndagira nkubwire ngo izi nyigisho za Baramu zakoze ibara, zahitanye Abisirayeli, zirabarimbuza. Abisirayeli baja guterekera, Imana yarabibabujije, baza gusenga ibishushanyo, Imana yarabibabujije, baca baja mu byo gusambana, Imana yarabibabujije. Abantu mwese mushigikiranye n'ayo madini, muriko murakora ibyo busambanyi mu buryo bwo gukurikira abantu no gukurikira amadini. Abisirayeli nabo niko vyagenze, ngo batebeye Isitimu, barateba, hanyuma ngo baca baja mu bigirwamana vy'Imana y'i Peyori. Majambo y'Imana turayabona, majambo y'Imana bivuga turayabona mu guharura. Abisirayeli bamaze gutebera mu mana y'i Peyori, bamaze gutebera aho hantu mu kiyaya c'Imowabu, nukuvuga aho hantu bahatebeye batangura gutsindwa, maze ntibaba bakiyobogwa na mpwemu yera. Reka dukomeze. Haleluya. Guharura 25, gitabo cyo guharura gihimba ca 25 umurongo n'uwa mbere. Abisirayeli bifatanya na Bayali y'i Peyori. Abisirayeli batebeye Ishitimu, abantu batangura gusambana n'abanyamuwabukazi, kuko babatumira ngo baze gusangira nabo ibimazi by'ibigirwamana vyabo. Nuko abo bantu bakabiryako, bakunamira ivyo bigirwamana vyabo. Abisirayeli bifatanya na Bayali y'i Peyori, uburake bwohoraho burabaziriringira. Imana ishimwe cane. Uburake bwohoraho bwarabaziriringiye, uburake bwohoraho buriko buraziriringa kuri aba bantu barimwo barifatanya na Bayali y'i Peyori, na Bayali y'ibigirwamana, na Bayali y'amadini, na Bayali y'Imana isengwa mu yandi madini. Abantu bariko barifatanya n'iyi Mana yitwa Bayali. Iyi Mana yitwa Bayali, abantu benshi barimwo barayirukanga inyuma. Abantu bariko barifatanya na Bayali y'i Peyori. Kwifatanya na Bayali y'i Peyori ni ukwiyunga n'ayandi madini mudasangije umyizerere, mudasangiye ukwizera, kubera ko ukwizera ni kumwe, ni ukwizera Yesu Kristo. Kandi ukubatizwa ni kumwe, ni ukubatizwa muri Yorodani nka kurya Yesu yabatijwe. Kandi hakaba na mpwemu umwe, mpwemu yera, mpwemu n'umwe, mpwemu akoresha abera akabavugisha, kandi bose bagasenga badahumeka, bagasenga n'umutima umwe. Abo nibo baba bariko barasenga badahumeka, basenga biyejeje, basenga batunganye. Nuko rero iyi Mana y'i Peyori niyo nuno munsi abantu benshi barimwo barakurikira. Iyi Mana y'uruvange, iyi Mana itavangura, iyi Mana y'amadini yose, iyi Mana itigera igira urubibe ngo ibintu byose ngo n'uruvange. Iyi Mana ni Imana y'i Peyori. Iyi Mana ni Imana y'i Peyori. Ndagira nkubwira ngo uyivemwo, uyive inyuma. Iyo Mana uyisezerere, iyo Mana uyihebe, iyo Mana ikuvangira, iyo Mana ivuga ngo nta karimbi kariho, iyo Mana ivuga ngo ibyo byose ngo nitwende, ngo ibintu byose ngo Imana ngo iravyemera. Iyo Mana ni ya Mana y'i Peyori. Yive inyuma, hindukira, garuka, reka kuzimira, reka kuyoba. Yesu ariko aravuga ngo hari ico mfise nkugayako, hari ico mfise nkugayako. Umurongo wa 15 hano mu Vyahishuro Yohana igihimba ca 2 umurongo wa 15 aravuga ngo
niko nawe ufise abakomeza inyigisho z'abanikorayiti nk'uko nyene. Hariho abarimwo barakomeza inyigisho zivuga ngo ibyo byose ngo nta kibazo, ngo amadini yose ngo asenga Imana imwe, ngo hariya naho nyene ngo hariyo umugeni, ngo na hariya ngo hariyo umugeni, ngo hose ngo hariyo Imana. Abandi nabo bakavuga ngo imyizerere yose ngo ishikana abantu mu ijuru, ngo wakurikiye ngo Muhamedi ngo uzoja mu ijuru, ngo wakurikiye Buda ngo uzoja mu ijuru, ngo wakurikiye ababudiste ngo abahinduyizime ngo uzoja mu ijuru, ngo wakurikiye abagatolika biroma ngo uzoja mu ijuru, ngo wakurikiye ngo ngo bamwe b'abangereteri b'Ubwongereza ngo uzoja mu ijuru, ngo wakurikiye amadini y'abatiza ku mutwe badonyangirizako ngo uzoja mu ijuru. Abandi ngo wakurikiye yajya amadini ngo atabatiza na dukeya ngo nta kibazo ngo uzoja mu ijuru. Yesu yaravuze ngo umuntu natavuka ubwa kabiri kandi ngo umuntu avyagwa n'amazi na mpwemu ngo ntashobora kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Rero ngo umuyaga uhuta ugomba hose. Niwumve utega amatwi mwene data, niwumve utega amatwi. Ngo nuko rero nawe niwibuke ngo nutihana ngo nzoza kuri wewe vuba, ngo kandi abo nzobarwanya mbakubita inkota yo mu kanwa kanje. Uri n'ugutwi niyumve ico Mpwemu abwira amashengero. Unesha nzomuha kuri manu yanyegejwe, kandi nzomuha ibuye ryera. Kuri iryo buye handitswe ku izina risha nta muntu arizi atari uzorihabwa. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Imana yo mu ijuru nibehererwe icubahiro. Mwene data, niwihane, nuvavanure niyo mico niyo migenzo, nusenge. Imana imwe rudende. Yesu wenyene niwe afise inzira imwe, niwe nzira y'ukuri n'ubugingo ishikana abantu mu ijuru, nta yindi nzira. Buda ntazo kujana mu ijuru, Muhamedi ntazo kujana mu ijuru, Bikira Mariya ntazo kujana mu ijuru, abasenga batakatifu ntibazo kujana mu ijuru. Muzohonera mu nzira, ntimuzoshikayo, kubera yuko abo bose sibo Yesu ntabwo ari Imana yatumye. Imana yatumye umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo aza mw'isi kudupfira ku musaraba. Rero harageze yuko utangura kwivangura, witandukanye n'ayo mahanga. Ayo mahanga ngo ntazokwigera yinjira ngo yemererwe kwinjira mu rusengero. Imana ishimwe cyane. Ayo mahanga ntiyemerewe. Ndagira ngo dusozere ku ijambo Yeremiya yavugishijwe n'Imana. Yeremiya yaravugishijwe n'Imana umurongo igihimba c'indwi. Yeremiya indwi umurongo n'uwa gatatu n'uwa kane. Dusome mu izina rya Yesu. Uku niko Uhoraho nyen'ingabagize, niwe Mana y'Abisirayeli, ati mutunganye ingeso zanyu n'ibikorwa byanyu, nanje nzobabesha aha hantu. Ntimwizigire amagambo y'ibinyoma avuga ngo nguru urusengero rw'Uhoraho, nguru urusengero rw'Uhoraho, nguru urusengero rw'Uhoraho. Abantu benshi bariko bavugishwa ngo hariya hariyo umugeni, ngo hariya nguru uriya n'urusengero rw'Uhoraho, nguru bandi bati hariya n'urusengero, abandi bati hose Imana iragenda gutorayo, ngo Imana izogenda itorayo ngo hamwe batanu, ngo handi batanu, ngo handi batanu. Ntabwo ariko bimeze, barayobye, barabahenze. Abantu benshi barimo baravuga ngo nguru urusengero rw'Uhoraho, ngo urya ngo n'umukizwa, ngo nurya kandi, ngo nurya kandi, ariko Imana igenda iraba abayisenga mu mpwemu no mu kuri. Nimwitandukanye. Ntabwo noshobora kubabwira ngo nguru urusengero rw'Uhoraho, ngo ndababwire ngo nguru urusengero rw'Uhoraho, ngo subire ndababwire ngo nguru urusengero rw'Uhoraho, kandi muriko murakora ibizira, muriko murakora ibyanduye, muriko murakora ibihumanye, muriko murazana abayari mu mitima yanyu, muriko murazimiza, mwongera muzimira, kandi abariko barabizigira bose bariko barazimagirika. Ndagira ngo mbabwire yuko iyi saha ishitse kugira ngo mwitandukanye n'andi mahanga, mureke kwifatanya n'abatizera, mureke kwifatanya n'andi madini. Ayo madini nimuyasezerere, nk'uko wasezeye icaha n'iryo dini nurisezere, nk'uko wasezeye ubusambanyi n'iryo dini nurisezere, nk'uko wasezeye ubupfumu no kuragura no guterekera n'iryo dini nurisezerere mu izina rya Yesu. Nk'uko wasezeye akaboregwe, nk'uko wasezeye itabi n'iryo dini nurisezerere mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Mwivangure n'abatizera, mwivangure, igihe kirashitse cyo kwivangura. Haleluya. Mana wo mu ijuru bahezagire cyane.
nuko rero uyu mwanya nongeye kubazanira iryo jambo ndababwira yuko mugomba kwitandukanya kuko Yesu agiye kuza, kandi niyaza agasanga abatitandukanije Yesu ngo azoca ababwira ati mviraho mwabakora ibiziramwe, kuko mwanse kwitandukanya hakiri kare. Yesu azoza kuza kurobanura intama azikure mu mpene, hanyuma intama zihereze iburyo, impene nazo zihereze ibumoso. Imana ishimwe cyane, haleluya. Nuko rero namwe uyu munsi nahawe izo ntama nizihe? N'abafise ukwizera mugabo bitandukanije n'abatizera. Izo ntama nizihe? N'abansi icaha bakakirandurana n'imizi, maze bagaca bava inyuma y'abo bayovya n'abahenda n'abazimiza. Imana ishimwe cyane. Izo ntama n'umuntu wese yemeye kwihana agaca bugufi akarandura icaha n'akaha n'igisa naco. Mwene data, randura icaha, randura ikintu cyose, randura icitwa ikibi, randura icitwa icaha, kugira ngo wambare kugororoka. Kuko murazi yuko igihe Adamu na Eva bacumura ngo bace batangura kumenyeshwa ngo iciza n'ikibi, ngo bariye ku giti ngo kimenyeshe iciza n'ikibi. Uno munsi ugomba kumenya ko ikibi kigomba guherezwa kure yawe ibumoso, nukuvuga ngo ntikiri mu byo uri kuragomba gukora. Iciza kigomba kuja iburyo, kandi ukumva yuko Yesu Kristo ari ugize wa mbere mu bugingo bwawe. Icaha mucirukane, icaha mukirandurane n'imizi. Yesu niyaza azobirobanura, azobivangura, ariko wewe hawe tangura kuvangura, tangura gukuraho, uvaneho, wicare witeguye, wicare wejejwe, wicare uri maso, wicare ugavye. Yesu agiye kugaruka, azoza gufasha, azoza gutoranya, azoza guhezagira, azoza kugira ngo atabare abantu bari ku rugamba. Imana ishimwe cyane. Reka dusenga Imana. Data wo mwijuru, ndagushimiye. Shimagizwa, habwa icubahiro kuri uyu mwanya mwiza wongeye kutugirira neza, tukaba twumvise ubutumwa bwiza. Mwami, none ndakwinginze ngo abagumvise ubahezagire, kandi Mwami ubahe gusobanukirwa no gutahura iri jambo ryawe Mwami, maze bace batangura kwitandukanya n'andi mahanga, bitandukanye n'abatizera, bace batangura kuyoborwa na mpwemu yera. Mwami Yesu, ndasengera abariko barihana ibyaha bose, wongere kubaharira ibyaha byabo byose, maze Mwami amaraso yawe abonekeko, ubogesha amaraso yawe igiciro kinini, maze ubuhagire Mwami, amazina yabo yandikwa mu gitabo cy'ubugingo cyawe mwagazi w'intama. Urakoze Mwami, ndagushimiye. Zina ryawe rihabwa icubahiro, ndabisenze nizeye kandi nkenguruka mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Yesu abahezagire cyane, Yesu abagirire neza. Nuko mwari kumwe na mwene so Mbonimpa Abeli. Nimero za telefone utanguza igiharuro 1-819-588-777. Yesu abahezagire cyane. Amen.